Ya ndabarakuje inshuti zanje bakunzi munkurikira n'ubundi kuri chaîne ya Daniel Mugisha, urubuga rutabariza abarundikazi bari muri Arabie Saoudite bagowe, bagwaye, bashonje, base guhembwa, bakubitwa, bafatwa ku nguvu, bakorera ubusa, batagaburirwa, bishwe n'inzara. Uyu munsi hoho n'ukuri haje agahebuza, n'umurundikazi yagiyeyo amaze imyaka 2 n'amezi 6, ni kuvuga ya myaka 2 ya kontra, ari muri kontra yarayihejeje. Inyuma y'imyaka 2 yongeye ko yandi mezi 6, ubu yishuza amezi 4, ni kuvuga amezi 4 y'inyuma ntibayamuhaye. Reka mazina bumvishe hano kwanza ingene abivuga kugira ngo abantu bankurikiye basobanukirwe gatoya. Ndi kumwe n'umuntu ku telefone yampaye amakuru kuko wewe nta na telefone arekurewe gukorako, hanyuma munyumvire amagogwa abarundi bagowe, abarundi kazi. Inshuti yanje bituraho umeze neza, nanje ndashima Imana uko biri kose. Hama ngomba ndagusaba inomero ya databuza uri nayo, nukuri ndabigusavye, inomero ya databuza uri nayo uze gutabara arejo ari no munsi ukaronka umwanya mu telefone, umubaze impamvu batankatesiriza itike ngo ntahe. Kabiri, umubaze igituma batampa wifi. Bose mu matelefone bafise ama wifi, kubera ko ivyo batampa wifi nibapfume bakora mu mahera yiwanje bangurire wifi. Umubwire ko mfise umwana agwaye ari mu bitaro, none ko umwana agwaye ari mu bitaro agahera amezi 4 ntariko mpembwa, bakanka ko ntaburira itike ntahe, bakanka kumpa na wifi kugira abana bapfume bumva basi yuko mpaye ndavuga, canke menye yuko abana babayeho nta wundi muntu abakurikirana atari jewe. Umubwire ibibazo vyanje vyose wa mukobwa we, ndabigusavye uzobukoze, uze ku mutelefone databuze inomero ziwe uri navyo, umubaze igituma batompa wifi ngo nkwirikirana abana, igituma batompemba abana baronka irasi, igituma batontaburira itike kandi amahera ndarayakoreye arayiwanze kugira nze kwirabira abana n'ukuri. Abantu bafitiye abana bariko barantuka uko n'ukuri. Uyu rero ni uyu atabaza, amaze imyaka 2 muri kontra, yarayimaze arengeje ko amezi 6, mugabo amezi 4 ya nyuma ntarayahembwa. Byumvikana ko amezi 2 ya mbere inyuma ya kontra ashobora kuba yarahembwe, ariko mugabo amezi 4 gushika isaha niyo yishyuza ntarahembwa, na telefone rero ubu barayimwatse. Ikigiye gukurikira ni gukorera ubusa canke bakanamwica. Ndi kumwe n'uwamutabarije, ariko reka mbaze ndamumvishe ubutumwa bwa mbere yandungikiye ambwira ko nkeneye, hanyuma twaciye turonderana. Reka mwumve audio yandungikiye. Ndabiza mwiriwe Mugisha, mumeze neza caho merereye, shema Imana n'amamite muri amahoro. Ndafise akabazo je nashaka ko tuyagako pe. Mwiriwe cane, je ndaho ndashima Imana. Mana ukuri umfashe Mugisha, uwo mugore ararushe pe kandi amaze imyaka 2 n'amezi 6. Urumva ntako tutagize, nukuri ambasade twamwituye keshi yarabuze ikintu na kimwe adufasha muri iyo myaka 2 n'amezi 6, nta no kudufasha n'ikintu na kimwe. Uwo mugore ahageze ararushagira apfire ku kazi, nukuri umfashe nk'umuvyeyi uzobukoze. Akoze amezi 4 yose ntahembwa, ari utunze umuryango, nta mugabo ufise, ari utunze abana 5 mu Burundi ubapangiye inzu. Abo bana bose biga mu mezi 4 udahembwa. Umwana wiwe amaze kuvunika ituro 3 aja mu bitaro bamushirako amasima basubira. Sivyo sebuja yarabaye canke yarananiranye. Mu minsi heze mu mwaka uheze yaramukubise hamwe mugira inyama. Urumva inyama turavuze induru nyene, abagore turino tukaguma tumuhanahana tumutelefona avamwe aramureka, ariko kugera ubaho bigeze birarenze. Ayo mezi 4 yakoze amubesha ngo nakorera itike ni wazirihira.
umuntu ari muri kontra niwe yirihira itike. Je naramubwiye mworohereze basi amezi abiri ko yavuga ngo nakorera amezi abiri hama ngo aronke itike mutahana. Namubwiye ati mworohereze ayo mezi abiri yakore hama nuyamara umubwiye ati ntaburiza iyo tike. Byaranse kwa mutaburiza iyo tike byanka kwa muhemba vyose kugerana n'iyi saha. Uwo mugabo ni umuntu mubi cyane bakubwiye mubi aragoye pe nukuri dufashe uzobukoze. uyu muntu ni mubi cyane birumvikana. ndakora mukije amakuru yawe uranyumva? nimba unyumva ijambo ni rwawe. Waje ndavuga mutike ndaho ndashima aya makuru ko atari meza, ibintu bimeze gute? ibi bintu rero nka jewe nari ndarubaye n'imyaka myinshi, imyaka 2 n'amezi kuva shikino nguma ngwana mu rugamba kugira hembwe ari ndongo. Mama bakamwaka telefoni ngakoresha amayinite kugira ngo umuronke umwaka wifi nkama ndi kuvugana na bosi wiwe ariko bosi birananirana pe. Umwaka wahera yaramubwiye ati ni mu mpembe haheze amezi abiri adahemba. Aranka kumuhemba arongera aramubwira ati nukuri mfashe impembe abana barashonje. Yaciye afata igiti n'abahungu biwe baramukubita hamwe asigara adahwa amaraso barabinyama umubiri wose. Ico gihe baca bamwaka telefoni. By'ukuri ambasade naramurondeye ituro zishika 3 nabo mu Burundi barafasha kugeza na kimwe. Ubwo navuga ati telefone bosi wiwe ububwira pana na bosi ndamubwira ati kuri ngoma ndabishire hejuru hamwe umugore woba waramwishe ubamuza mu telefone avugane n'abana tumenye ko ari yego. yaciye afata telefone acaramu ndamubaza bimeze gute. Yari agisohoreje ngo bikunde arambwira ati telefone barayimitse ntayo iseti ngaha ari no guhagarara ntibikunde. Amubwira bosi we ati muhiyo telefone ntashobora kuba atavugana n'abana ku isi umuryango. Aravuga ngo ndaza kuyimuha ngo kandi ntuzosubire ku telefone. Ndavuga ati nta kibazo. Numva yarayimpaye amara amezi 6 ari ngaho mu ndaborera mu nzu nta no kumuvuza kuri bwabo babare yamutera. Imana niyo yamukijije yongera arakira. Amaze imyaka 2 yaravuze ati nshaka gutaha ushaka kuyongeza. Yamubwiye ngo korera itike mama dutahe je sinzokurihira. Umugore arambwira ati none gashanga ibintu bigende gute ko nzi ko jewe atari je nizanye ari we yari kundihira. Namubwira ati wowe rero ikibazo wagize nuko mu agent wawe atigeze agufasha na gato. Rero ikintu gihari ni ukorera amezi abiri ukorera iyo tike basa gutaburiza iyo tike iyo nyene namubwiye ati ntabura igitike acamubwira ngo ntayigamo kuse yarahetse mwigamo imaze guhera rero ngo sishobora ngo ntakuntu bagutabura igitike. Namubwiye ati mukono mba bikatse basi nakujane kuri ambasade aguhane n'ivyo 2,200 ukoreye ama ambasade wenyene yimwe utaha. Arabimubwira araho acamubwira ngo urumva rero ngo ahubwo ngo kora ubu rero ngo ugiye kuja urakora ngo urunda y'amahera ngo njoya guhera. Naramubwira ati none norunda amahera ino gute abana bariko bicwa n'inzara. Nzi ko abana barya ariko nkoze bazi ntaburiza itike ntahe ngo sindaronka amahera mu gihe nabasa amahera mu nzobe gutaburiza ngo kandi ngo naho nyine ngo bisaba ngo uzo wigurire gamwe. Kubisha gihe rero kugerana no bumva amezi narakwiye ntahembe niyo tike yarayiguze byose byarasumba na barayimuciriye kugera abamo.
kandi ahantu hari ni kure cyane, niwo muhana wonyine ngo hari aho hamisha biba byoroshye rero. Niyo mpamvu nagenda kubaza nubwo ari mu ishyamba ko atakuntu we yaragerageje gutoroka. nta munsi n'umwe iyo toroka jehe bidakunda. Telefone yiwe bayesariyemo kamera, telefone yiwe ayitora ku munota umwe, ku wundi munota baba bayimwatse, wumva wotoroka gute aho hantu. None mwebwe mumaze kubyumva, wavuze ko wahamagaye ambasade batigeze bakumviriza. Ambasade bitwara mu magare barase kumufata adukupira, turamwandikira agasoma gahora. N'abo mu Burundi byari baramurondeye yarase kubishura isaha. Akavuga tuti basi jewe natuma ndihiriye utike ivy'amahera ntacyo bimbwiye, ariko nje kuraba niye gupfira mu gahinga n'abana boye gupfira mu gahinga. Ariko ndiyumvira icyo twokora mu by'ukuri. Iyo umuntu amaze kumara kontra akarenza ku yandi mezi kandi uwo mubosi ntashake kumworohereza, ni ikimenyetso nakuvuga ko bagomba kumugirira nabi. Kandi biragaragara pe, biragaragara. Numva iyo bamugomije kubera icya mbere umpize nimero za boss wiwe. reka ndazoga mu cyuzi. Turaza ku nanigeze kubaza ko atacangombwa cyo ufise avuze na jufise arizo zansi. Hano nako ndiyumvira, mwihangane bantu banje, ndiko ndiyumvira ibintu bya nkenerwa twokora buriya twogira. harimwo kuronka cangombwa ciwe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Tariwe telefone ziranse, ariko iby'ingenzi nari nabirose. Mureke rero nari nsezeye kubera ko nari ndakubuze, nari nsezeye. Ubwo ntibaguhamagaye? Ubwo ntibari baguhamagaye? ahubwo apere ntiziboneka, ntibaze ko ari amakonekisho. Apere zishika barangije gutelefone, sinzi impamvu. Uvuze ko ari ubu rero yitwa Nyandwigo Dance, sibyo? Nyandwigo Dance. Ikigo cy'amusafirije mu Burundi, ikigo cy'amusafirije mu Burundi ntacyuzi. Ntaco nzi, nta kigo camusafirishije, ahubwo umuntu yamurangiye ako kazi yari umugore yarino. Jewe yabimbariye ubwa mbere tukimenya na gishika. Rero uwo mugore akorana ngo n'umu agent, namba ari uwa Dubai, namba ari uwa Tanzania. Mwibuka aho yambariye muri aho habiri. Baramushafirisha rero uko nyene. Numva yaje direct abandanya no kwa bosi wiwe. Nuko byagenze. Hanyuma hageze arakora, aramarana kontra y'imyaka 2. Arakora kontra arayimara. Nibwo rero guca bamubwira uko badashobora kumuhira itike ari we yokwirishira. Aca aravyemera. Aravyemera, aravuga ati reka basi nkore ntaco. Bari bamubwiye ngo itike ngo ni 2,000. Yego.
ikora amezi abiri arayakora arayamara aramaze kumenya amahera rero bambe ntabura igitike ngo ya ngo nyene n'ivyokunda ngo egama yawe ngo yaraheze ngo kora yandi mezi abiri mukozi yandi mezi abiri ngo ndota nakurungikira ngo 1,000 ngo hamba yandi ngo ndoyaguha ngo hageze kutaha amubwira ati harageze ko ntahe kontra jewe narayimaze kandi mfise ikibazo c'abana ndugice nawe n'umuntu abura igitike muri ayo mahera y'iwanje nakoreye nta kibazo numva byarase byose aravuga akivugana niyo mpamvu hakenewe izindi nguvu mwakozeho mwampaye nimero ndamuhamagara kandi ndakeka n'abandi baraza kuyikora nubwo ta passport mwashoboye kuronka birumvikana ko imyaka myinshi n'ikigo cy'amusafiri ikintu cy'umuhuzi ariko biragoye ntacyo tuzi kabisa umugore yamurondereye ako kazi nimero yiwe nawe ndayifise ariko ubu nta mfite muri telefone nawe ngira ngo yumvise ko ari uwo nta kintu na kimwe ageze no kuvuga okay reka ndabashimire ni icyo ndabasaba gusa nuko tuzuza turaganira muri iyi minsi kenshi iyi minsi atacu nzo nababwira tugerageze twibukanya kubera ko abantu bafite utubazo baba ari benshi biragora kubashaka umurongo no bose bisaba ko tuze dufasha umwe canke dukurikirana ikibazo kimwe kimwe nk'uyo rero urumva ko abura byinshi mugabo turashobora kwifashisha iyi nimero boss tukarara tumenya ukuri byibuze niyo buri munsi ego murakoze cyane nzobibutsa nta kibazo murakoze namwe mugire ibihe byiza murakoze inshuti zanje murumva ko bitoroshe rero bakunzi mu nkurikira uku niko ama office ajya amafaranga y'ubusa mu gusafirisha abantu bakabagezayo ntibaheze ngo bakurikirane ibaze nko kumara kontra ukayiheza neza hanyuma ntibakurite ikindi gutahe kandi ibi biraba kandi bikaba kenshi kandi n'ababikora nta nico bibabwira nizere yuko mugu wewe kweri aza kuba mukora mbone ntivyumvikana none ko yamaze kontra yabo bamugumya gute ikinshi tugomba kurikirana rero mwakoze ko mwabanye nanje nizere ko n'uyu ivyo bizofata umurongo ubundi munsi ndazi nzogaruka ngaha dushima ukuntu byagenze murakoze